Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro aho tubandanya tuganira ku gikorwa Yesu Kristo yadutumye nk'abigishwa biwe. Ndiasher niyo nizigiye, nezerewe no kubana namwe muri kino kiganiro kandi ndabahaye ikaze. Muravyibuka yuko twaganiriye ku catumye Imana iturema, turabona ko yashaka ko tuganza ivyaremwe, ni ikintu nyamukuru cane kigaragara. Ico twarakirenganye, ubuheruka twaravuganye ku ijambo rikomeye gose, ku itegeko rivuga ngo Yesu yategetse abamwizera ahereye ku bigishwa biwe ba mbere kugenda hirya no hino bahindure amahanga abe abigishwa, bavuga ubutumwa, babatiza abizeye kandi ngo babigishe gushira mu ngiro ivyo yari yarabigishije. Twarabisomye muri Matayo 28 guhera kuri 16 gushika ku murongo wa 20, aho twabonye Yesu amaze kuzuka yahuye n'abigishwa biwe ku musozi ngo uri Galilaya. Yari yarabibabwiye imbere yuko apfa ko ariho bazohurira, maze ngo barahahurira. Akibashikiriye arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mw'isi, kubera iyo mvo rero ndabatumye ni mugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, hanyuma mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Yarangije avuga ngo ndi kumwe namwe imisi yose gushika ku muhero w'isi. Ibi ni ivyo tumaze kubona. Twarabonye yuko muri ano majambo, duhereye ku kuntu Yesu yidondoye, ari amajambo yo gushira ku mutima cane. Yabanje kugaragaza ububasha afise. Mwese murabizi burya uburemerezi bw'itegeko buvana n'uwuritanze. Hariho amajambo umuntu atabubasha afise avuga akijana kuko atabubasha nyene afise. Ariko uwundi asanzwe afise ububasha bwo gutegeka asubiyemwe ya majambo nyene, abantu bose bagaca bagenda bakabikora. Murumva rero yuko umuntu avuze ngo nahawe ububasha bwose mu ijuru no mw'isi, akaba ari vyaherako ijambo ryose akurikiza ayo majambo ni ryo guha agaciro. Si rivuzwe n'uwo ari we wese, rivuzwe n'umwami w'abami. Twarabonye kandi yuko iri tegeko kurishira mu ngiro biradusaba gukorana nawe. Yavuze ngo ndi kumwe namwe. Aratuzi, arazi ko atavyo twoshobora, arazi ko isi igoye, arazi ko irimo ingorane nyinshi. Turamukeneye hafi yacu kugira ngo aturemeshe, aho gushira umutima ku ngorane tubona hirya no hino, ahubwo dushira umutima cane kuri we, maze biduha intege, biduha inkomezi zo gukora ico yadutumye. Igikorwa nyezina rero yadutumye, naravuze ko uyu munsi tukivugana ko muri kino cigwa, kuko nico turiko turasotera. Twarahereye ku bigikikije, harageze ko tukivuganako. Iki gikorwa akivuga mu buryo butatu, no kuvuga agiha ibice bitatu, kandi ni vyiza yuko dutahura igice kimwe kimwe hanyuma tukumva ingene ivyo bice bihana. Igice ca mbere yavuze ngo ni mugende muhindura amahanga yose abigishwa. Amahanga mu gifaransa nibyo bita les nations. Kenshi ihanga usanga ari n'igihugu. Nk'u Burundi tugize kubihanga tukagira kuba igihugu. Igikorwa Yesu yadutumye gukora ntikigarukira mu rusengero, ntikigarukira mu gusenga no mu kwisonzesha kwacu gusa. Ni igikorwa gifise ico gihindura mu buzima bw'ibihugu. Ico nzokigaruka ko tukinoganze kuko ni ikintu gikomeye gose dukwiye gutahura nk'abana b'Imana. Igikorwa ca kabiri yabatumye yavuze ngo ni mugende mubatize abantu mu izina ry'Imana Data na Imana Mwana n'Imana Mpwemu Yera. Uku kuntu Yesu yabishize hamwe, Data, Yesu na Mpwemu Yera, biragaragara yuko ubutatu ari ukuri. Hariho abantu batumva ko Imana iri mu butatu, bafatiye ku ruhande rumwe bagafatira ku kuntu umenga ntivyumvikana ingene Imana ibimwe ikongera ikaba mu butatu, ugacumenga ni Imana zitatu. Mugabo murabona uku kuntu Yesu yabivuze, Imana yavuze Data wa twese, mu izina rya Data wa twese, mu izina ry'Umwana no mu izina rya Mpwemu Yera. Uku kuntu yabifatanije. Sico cigwa dutumbereye, ariko ni vyiza yuko iyo dusonye amajambo tuza turabona ikintu kiriko kiraba. Kubatiza bisaba ko abantu babwiga ubutumwa, babwiga ijambo ry'Imana, bakizera, bakihana, maze bakabona kubatizwa. Ivyo tuzobijamwo neza mu cigwa gikurikira. Icya gatatu ni ukwigisha abizeye babandi babatijwe, bamwe bemera kwakira agakiza. Ni ukubigisha gukora ivyo Yesu yigishije vyose. Aha naho n'ahandi hantu hakomeye cyane mu buzima bwacu.
Ibi bintu rero bitatu bigize kino gikorwa naho bitondetse gutya, nashaka mu nyemerere duhindura urutonde rwavyo mu rukurikirane rw'ingene tuzobiraba mw'idonido. Duhere kuri iki cyo kubatiza kuko nico kiza imbere. Umuntu arabwiga ubutumwa akizera hanyuma akabatizwa. Amaze kwinjira mu ishengero arigishwa ijambo ry'Imana n'ingene rishira mu ngiro. Iyo abantu bigishijwe gushira mu ngiro ijambo ry'Imana niho bashobora guhindura igihugu cabo. Nugo rutonde nzobikurikiranyamwo mu vyigwa bikurikira. Ngarutse rero kuri iki gikorwa, navuze ko Yesu yadutumye igikorwa kigizwe n'ibintu bitatu: kubatiza abizeye, kubigisha gukora ivyo yigishije, kubishira mu ngiro, hamwe no guhindura amahanga akaba bigishwa. Iki gikorwa ntigihindura ca gikorwa ca mbere co kuganza ivyaremwe. Nivyo biratandukanye ariko kandi biruzuzanya, kandi vyose biraturaba. Gukizwa ntibica bituma tudakoresha ubumenyi bwacu ngo dutore ubuhinga bushobora gutuma isi imera neza kurusha. Gukizwa ntibica biduha uruhusha rwo kutiga amashure kugira ngo tugire ubumenyi budushoboza gutunganya ubuzima bw'isi neza. Kiriya gikorwa ca mbere kiracabandanya, Imana ntiyagihagaritse. Igihe cose tuzoba tukibayeho kuri iyi si, tuzotegerezwa gukora ibikorwa vyo kuganza isi nk'uko twabibonye. Iki gikorwa ca kabiri co guhindura amahanga biciye mu kwigisha ijambo ry'Imana, kubatiza abizeye no kubigisha gushira mu ngiro ijambo ry'Imana, kirahwanye naho umugambi w'Imana ugeze uyu munsi. Muribuka ko twaboneye hamwe yuko mu rutonde rw'umugambi w'Imana uyu munsi ikigezweko ni ukwimenyekanisha kw'isi yose no kwerekana ivyiza biva mu gakiza n'ivyo Imana iriko irakora muri iki gihe c'ishengero. Kuvuga ubutumwa, abantu bagakizwa bagahinduka, maze abatarakizwa bakabona ivyiza bituruka mu gakiza, ari navyo bica bizana kuri kwa guhinduka kw'ibihugu. Iki gikorwa si ic'abarongozi b'amashengero gusa. Hariho igihe abakristo baba banebwe, ntibakoreshe ingabire Imana yabahaye, ntibakorere mu mihamagaro Imana yabashizemwo, kubera bumva ko ivyo bikorwa bakwiye kubihebera ishengero. Twese iki gikorwa kiratwerekeye bivanye n'ingabire Imana yaduhaye hamwe n'imihamagaro twahawe. Ariko nk'uko tuzobibona, iki gikorwa cyo kuvuga ubutumwa no kubatiza abizeye gikwiye gukorerwa mu ishengero. Abagikora bose bakwiye kugikora bari kumwe n'ishengero. Ibi si vyiza ko bikorwa umuntu uko avyumva, birakwiye kugira urutonde bikurikirana. Ariko kwigisha abantu gushira mu ngiro ijambo ry'Imana, urashobora kuvyigisha bajya abantu mukorana hajya ku kazi. Ntutegerezwa kuzana pastori wawe ngo abari babibigisha, vyo namugora kuhashika. Ariko wowe barakuzi nk'umukirisu, barakuzi nk'umuntu yubaha Imana, urashobora kugikora. Ariko nawe birasaba kuba warateguwe. Kindi shaka kuvuga nuko uwo mugambi Imana iwukora ikoresheje abizeye. Nkuko nabivuze mu cigwa carenganye, kwizera, gukizwa bisigura ko umuntu yemeye gukoreshwa n'Imana. Hariho ibintu usanga bifatanye. Iyo wakiriye kimwe utegereza kwemera n'ikindi. Iyo wemeye kwambara impuzu, uba wemeye no kuyimesa, kuko ntushobora kuyambara ngo igume kwa kundi nyene. Haragera igihe udashobora kuyambara kubera yacafuye. Utayimesuye utegereza kuronka umuntu ayimesura. Udashaka kumesura areka kwambara. Ntushobora kwambara ngo hanyuma ngo ntibikenerwe kumesura. N'agakiza nuko kameze. Ntushobora kwinjira mu gakiza ngo ucuba hata kintu ukora mu bwami bw'Imana, ntibikunda. Abinjiyeyo haragera igihe babwirwa nk'uko abigishwa babwiwe itegeko ryo kugenda no gukora ivyo Imana ishaka, umuntu akoresheje ingabire Imana iba yaramushizemwo. Aya majambo ni vyiza ko tuyagenda ko buhoro buhoro, ntitwihute, kuko tutabishize mu ngiro tuzobibazwa, kandi tutabishize mu ngiro hazoba inkurikizi, kandi abazozibazwa ni twebwe. Reka nsubiremwo iri jambo: si vyiza kwifuza guhunga isi tukagomba kuyivamwo ku nguvu, ukamenga Imana iyaba twashobora kuyiha igiturire twoyihaye igiturire ikadukura aha hantu. Reka ndabisubiremwo: Imana
yahaturekeye ihazi bijya bibi tubona yoyizi ibibi byose bibaho, twebwe tuza agace gato cyane, ariko nahizi ku isi imeze nabi byarayihimbaye iyitugumizamwo. Ntaco bimaze rero kurondera kuyihunga, ahubwo ubwo n'ubugaba. Iyo umuntu yishize mu mutwe kwisa ari mbi akwiye kuyivamwo, akama ariko arishuza Imana uzontwara ryari, bituma mu bwenge bwiwe aba umuntu atiteguriye gukoreshwa n'Imana. Niyo abikoze abikora nk'umuzigo, abikora nk'itegeko, abikora nk'amananiza, ntabikora nk'umwana nezerewe no kuba umwizigirwa se ashobora gutuma mu migambi y'umuryango. Ivyo bitujana muri bwa buzima bwo kuremerwa n'amategeko, kuremerwa n'ivy'Imana idusaba, tukabona umenga Imana iragorana, Imana idutuma ibintu bigumye aho kunezerwa gukorana nayo mu mugambi wayo. Birashobora kandi gutuma twumva ko Imana itadukunda, kuko tubona umenga iturekera ahantu habi kandi yari ifise ahandi hantu heza ishobora kutujana. Ivyo kutujanayo navyo nyene biri mu mugambi wayo, ariko si twebwe dushinga ibihe Imana izobikorera. Itaratujana ibishaka ko tugira ico dukoze tukiri hano ku isi, kuko igikorwa kirahari kandi nkuko tuzogera turabibona ni igikorwa kinini, twese turakenewe muri uwo mugambi w'Imana. None rero Imana iracagukeneye kuri ino si. Ni wapfa ukava kuri ino si ntibizoba bigikunda kugira ico umaze mu bwami bwayo mu vyo iriko irakora aha ku isi. Nico gituma imbere yuko uwo musi ushika, itwararike kumenya ico Imana yaguhaye. Itaranto Imana yaguhaye nizihe, zikoreshe kuko zirakenewe. Ntiyaziguhaye ngo uzozitware mu ijuru, yaziguhaye ngo uzikoreshe ukiri hano ku isi. Ndabatera intege ngo mugire umwete wo gutahura umugambi w'Imana kuri ino si, no kumenya ikibanza canyu, no kukijamwo, no gukora ibikwiriye, kugira ngo muzove muri ino si muvuga nka Pawulo yavuga ngo narangije urugendo, nagwanye intambara nziza. Uwurangiza urugendo nuwarugiyemwo, ataco twakoze bizotugora kuvuga iryo jambo, kandi kumbure n'Imana izotubaza iti none kuje vya bintu nagukora wabitumye nde, ko ari wewe nari nabitumye. Tuvyumve neza rero, Imana iri ku kazi, Imana iri ku gikorwa, kandi abikoresha ni twebwe. Isi uko yomera kose ntaco bitwaye, yaremeye ko ari kumwe natwe. Yesu ari kumwe natwe kuko arazi ko turi ahantu hagoye, ariko naho hagoye ico yadutumye kirashoboka. Imana idukomeze, Imana ibahezagire, kandi ibandanye yugurura gutahura, kugira ngo namwe muzoharugwe mu bahizi Imana izoba yarakoresheje muri iki gihe c'urunganwe rwacu. Imana ibahezagire. Amen.